Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivana naho uherereye canke bivana n'amasaha uriko urakurikirana ko kino kiganiro cacu. Nizera yuko aho muherereye mwese mumeze neza. Nanje bon ndashima nyene alhamdulillah. So kuri micro ni Brenda Kajal mu bwami bwa BDUSA twabazaniye umusore afumba umwotsi uno munsi. Uzi twabazaniye umusore ashushe muri iyi minsi vraiment ari hit ndibaza namwe murabibona mutamuvaniye nawe subundi ni Wizi Design. So reka rero tumwakire mu bwami bwa BDUSA aramutse n'abakunzi biwe Wizi vipi? Yana shwari Urameze neza? ndashima kabisa. Nje ndabibona kutidoga. Yana ibintu ni fresh. Shana ndakumbuye naguheruka ryari? It's a long time kinama. Mukira yo giducinyibutsa twerukana muri ya show bakugirira fo. Yana abisinyatari. So reka ubwo ibyo tubanze tubyikawusha ariko turaza kubigarukako. So uramutse abakunzi bawe uramutse n'abakunzi ba BDUSA. Hello guys, ni umuhungu wanyu murambona ndi ngandi fresh. Nyambara agatriko kanwa. Kandi yabura nanje, so we look so fine I think. Agatriko kanwa ni kabutura isa good. Ni black. Ni filme za black. Yeah. Hama Wizi hari akantu warunyibukije vuze yasho. Bon hazi iminsi itari mike akumva barire ndabigaruke ko kubera yuko kuva kiriya gihe ntitwari bwasoye kubonana ngo tubiyageko. Nivyo goye. Iryo shorero wakoreye mu kinama. Sha hari ukuntu bajya bajama bagufashe fo birambabaza barakora ibintu bitari vyiza uri kuri stage. Bashaka kugukura kuri stage kumenga ku nguvu iki bituma haba kajagari amabuye baraterana ababuye abafana baragumuka kiniki. So we bijya bintu wavyakiriye gute kugufata kurya anya imbere y'abakunzi bawe en plus mu karere kiwawe iwanyu wavyakiriye gute? Navyakiriye ko ibintu bidashoboka nyene niyo mpamvu bidashobotse. Byari ibintu bimeze tu byari bad sana. Gusa turabishima nyene byaraheze. Mugabo turavyakiriye kuko nta muntu amenya igihugu kiba kimeze ko ndashaka kuva ngansotse hanze ngasanga ndahuye n'umuntu naze kamvamiye so ni gihe tu ibintu byose ni time. Urase indirimbo yawe nkunda cyane. Akabandi. Why are you choosing Akabandi? Mwenye ndirimbo ndayikunda ariko nagomba ndakubaza none mwige ndirimbo washatse gutanga message ya gute umukobwa ngo nakabanda abakobwa arabubandi buke ububandi buhungu abakobwa buri no minsi ni problem. Abo baratekereje rero n'abakobwa asigaye babiruka inyuma imwe vipi. Abakobwa ni babiruka inyuma y'abahungu. Ibyo birashika abakobwa usanga nyine nabo tubande kujya nyine wabyumvise mu muziki. Uratubesheye. Ngero bisigura. Boya mugabo mu kwiririmba urafise novuga gute urafise ivyo wari ushaka gushikiriza abantu urafise kuko uriko urakora indirimbo urataginga uravuga ati ndashaka these people nyine abantu bameze uku abantu bari muri kategori generation nini izo bari indirimbo yiwabo ama n'ikindi givuga ati je nshaka nkora indirimbo nyene ijanye na generation zose. Mugabo ufise message nyene ushaka kwishikira abantu iyo message nyene nyene akabandi nyene nega ni Kirundi baracyumva kandi turi mu Burundi. Ivyo nari kubisigura hanini bari muri Tanzania canke muri Kenya ariko mu Burundi birisigura birisigura baravyumva kandi ni Kirundi nzi gose mugabo bo hari bandi bakinsumbya barabitahuye. Nta Kirundi nzi gose kubera uri Umurundi. Ndumurundi Umurundi atazi Kirundi bisibu aba Umurundi muri za quartier zivuga ibitwariri zivuga ibyo nyene biza imbari giswaye imbari Kirundi imbari biki bayiringara tugacisha mbugirira ingara gatoya arayo nziyo yaraniye mu rupangu twabamo n'abakongomani baba asimbugira ikidaki nani Jones we rero karabaye ni Kirundi. Hari indirimbo yawe muri iyi minsi itari kirabyorosha indirimbo
yitwa Be Mine waririmbanye na Double J indirimbo iboneka ko ari nziza cyane indirimbo tugiye kuraba no ku ma views vraiment novuga ati ntidoga irafise ama views iki aho rero iya ndirimbo yawe ifise ama image meza donc umuntu ariko arayiraba kuntu wayikoze n'iki irabona kumenga indirimbo yagutwaye n'uburyo kubera image zisa neza no simbabaye kubera uvuze ati ngo ariko rero image nyine ya simbabaye ahubwo ndaryoye ahubwo K-Stars thank you great bon ni ndirimbo like uri kurayiraba urabona kumenga yoba yaragutwaye uburyo bwinshi niba atari banga urashobora kutubwira uburyo ijya ndirimbo yoba yaragutwaye bwaragiye nyine ngira ikintu gakiboneka n'amaso n'umuntu yobona turaza avuga ati ni muri VIP ni muri BDUSA avuga ati yo building irakaze ariko nyine navuze nanjye nongiye ko timba atari banga uburyo bwaragiye as a sums millions nyine zaraciye nyine tuvuga ngo ni me marabibonye me to bon ideal yo gukora ikintu cyiza nyine good quality turabe nyine tuja muri rwa rutonde rw'abantu bakora indirimbo nziza zifise makarite meza y'amavideo makarite meza y'amajwi ari ngaha mu Burundi wacu kandi tubikoreye ngaha mu Burundi wacu so hanini turashoboye twifuza nyine support tukifuza n'aba influencer boza bakatuba hafi bakavuga ati jewe just shaka gushiramo umutahe muri career yawe y'umuziki tubikora kandi byogenda neza yopa bon jengerageje kuraba indirimbo zawe nyinshi nkuko nari mejeje kubikubwira ni indirimbo usanga zikoze neza zifise ama image asa neza muri make novuga ati urashoboye merci kandi courage imbere ni heza urashoboye ako nagomba ndakubaza akabazo ko tubona uri umusari vraiment uri mu baririmbyi bako baravyitwaramwe neza cyane muri iyi minsi umva nongiye ko cyane bon none ni kubera iki udakunda gukora amakolabo cyane n'abandi baririmbyi bo hanze y'igihugu nko muri Tanzania mu Rwanda ibintu nk'ivyo byo babivuga bozirari bon si cyane ari sindazisohora niyo mpamvu bati turarindira uyo plagiye zoronka ibintu bisumba Be Mine kumbe ndumva uyu mwaka twitege byinshi cyane kuri wizi kandi urabona basigaye batuba ubu cyo kumena kera badufata ku bishakiye mugabo zigituko turakora turacari mu kwezi kwa kabiri ku mwaka mushasha wa 2023 tuvuge rero twitege byinshi no so ntaka turi mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uhetse nimba ntibagiwe gato warigeze kuturirimbira akandirimbo kanjanye n'ibintu bya Severland nubu ngerageje kuraba stati zawe hari ibintu mazimi postinga ngo season Valentine ibintu byaguye twitege ikintu gishasha muri uko kwezi abantu bakundana ubabwiye iki bitege iki muri uko kwezi kw'abakundana mwese muri mu rukundo mwese muri mu rukundo so ndibaza yuko abantu bose bari mu rukundo muzoryoherwa kuko Valentine burya si le 14 gusa n'ubu yatangwe mu yaramutse gutangwe turindire we hope like yana ikiririmo nyene gikazi c'abana nyene babana bo hari iwanyu babana bikundira ibintu sinzi ingene bagira babana bo hari iwacu bari iwacu kwa abana basigaye bakaze muri no minsi bagenda indirimbo za Be Mine basigaye tubandikazi ngo barabihevye basigaye batuje gose uburu barimwo tubashire muri mood uburu barimwo bikenera ibintu bya Be Mine gusa nyene ngako foko tubakora indirimbo nziza baryoherwe abantu bose bari mu rukundo marayibonye jewe ndakunda gusohora indirimbo kenshi mu kwa kabiri Valentine nshaka kugenda nshaka kwijana kuri wewe sasa munyitegete anytime abari mu rukundo nabo ndibaza bavyumvise uri mu rukundo none cyese ndarurimo ngira niko rundimwo numbatse kazi ka amera mani kwa chafu ngira rafisi chabizi kana tukubwira nivyo kuri maze ibisi kurikirana ama platform yawe ngerageje kuraba ama commentaire canke n'ibintu bigenda bivugwa mu makartier abantu benshi bakunda kuvuga ngo nguririmba nk'abanyarwanda n'abanyarwanda ni kubera iki none canke nibo winspire genda rimba nk'abanyarwanda
bon nizo commentaire zihari inspira ku munyarwanda kuko bo bari inspira ku murundi twe kumenya kuko twe turaza abarundi turakaze kandi turakaze gose sana so turashoboye why none noba inspired ku muntu nyene atari wo nga ndabwiye naho je nkurikirana sana nka Big Fizzo canke Sadbi canke Kidumu canke bose n'abantu baririmba neza ngaha kandi n'aba grand frère badukuri donc inspiration kuri ba Big Fizzo tuka tuko twisanga nyene ugasanga Burundi ndirimba kijanye n'Abanyarwanda mugabo ndirimba Kirundi kandi urazi uvuga Burundi no mu Rwanda nico kimwe n'abavandimwe canke n'ababanyi sinova ko turi bamwe nyene Kirundi gose n'ababanyi nkuko bakunda kuvuga ngo igihugu kibaye kandi ururimi urumva ko urwinjirana so ibintu biri very easy gutahura bon hariho akabazo nagomba ndakwibarize ariko tupfuye kidogo mu bintu by'imiziki mu Burundi kuva Uburundi bwikukira genre navuga gute hari abarundi bari mu bihugu bitandukanye bitari byo mu Burundi genre abarundi bari mu bihugu birenga 181 gutyo genre navuga abarundi bakorera hanze mu kirundi ciza twavuga aba diaspora aho rero n'ubwa mbere novuga yuko ari ubwa mbere tubonye aba diaspora biyumvira bagatera ikintu nka biho ya byakoze aba diaspora bari mu gihugu cunzu bavuga gute mu bihugu zunze ubumwe za Amerika muri leta zunze ubumwe za Amerika non ndiko ndavuga abantu bashoboye gukrea iyo biho aba diaspora bakreye biho mu Burundi bari muri leta zunze ubumwe za Amerika bashoboye gukrea biho yitwa BDUSA this house yeah is the problem man bon kandi rero aba ba diaspora bariko barakorana na entertainment none nka wewe ko muntu usanzwe uri muri iyo secteur ya entertainment iki kintu wacakiriye gute cyangwa kivuze kwiki oje ndavyakira ko ari fresh kuko aninda kubwiza kuri industry zose nga muri Africa nimba uziko muri Nigeria ugeze kwiga level canke South Africa canke za Tanzania za Ghana ni kubera bafise abantu bo bari hanze baragiye barabona marketing ikorwa hari wabo hari basanzwe babaza za Etats-Unis canke he mu Bwongereza kwa bakaca baza kwifluinga muri noze ya mu gihugu cyabo bavuga ati tugiye gushira amafaranga mu gihugu cyacu tugakorera imigambi nk'iyi kandi birakunda kuko icambere bisaba ko urondera bantu ubona ko babishoboye aribo biyegereza aribo mukorana kuko usanga ibintu biragenze neza so kandi birahimbaye kuraba kuko urabona kuva muri 2020 hari amazu menshi ngaya yaje y'ama TV online mbere barugura n'amateleviziyo bambe amaradiyo bashira izindi service kanaka ari izindi shira hamwe zaje nyene zunganiza hajya ku muziki nyene mugabo zitace mu bindi bintu bijanye n'ama studio canke biki mugabo gasanga bako bashira umutayo mu bintu by'umuziki ivyo byose n'abantu bari hari so je nibaza yuko munango biragoye ariko je nyuma muravuga ati nk'inyuma y'imyaka nka 5 years canke imyaka 3 kuko 5 years ni myinshi nk'itatu canke 2 dufate nka 2025 tuzoba turi ku indi level ga mu Burundi kuko abarundi bafise ishaka ni benshi bifuza gukora kirya kintu abandi bako barakora hari hanze canke za Nigeria he ni benshi ariko tubuze bwa buryo tubuze babantu badutahura bazana za video zo hanze bazizane nga mu Burundi kuko abari nga mu Burundi they are so close nkuko nari mejeje kubivuga iyi BDUSA navuga ati ni biho y'aba diaspora bari muri leta zunze ubumwe za Amerika biyumviriye gukora iki kintu none nka wewe nk'umu artiste niki wosaba aba ba diaspora canke niki wosaba leta kubera yuko BDUSA irazwi genre bajya navuga gute igihugu kirabazi donc bari baciye mu mategeko rero tumenyereye mu bindi bihugu
abastar bararonswa amaviza kugira bagende gukorera amashow za Texas n'ahandi henshi hatandukanye ni igiki rero wosaba aba diaspora canke ni igiki wosaba leta kugira ngo namwe nk'aba artiste bo mu Burundi mushobore koroherezwa mushobore kuza muraronswa namwe amaviza mukagenda nka za USA n'ahandi gukora amashow yanyu abona ikintu cy'amaviza cyo nibaza yuko leta izobanzibona ni bya bindi nkunda kubwira abagenzi cyangwa abwira abantu baba artiste benshi dukunda kugendana nabo hanini je ndababwira ati kubwira leta imanzi tahure imanzi igwe bijya bintu ugiye kwisaba imanza kwanza kwitahura wewe tumaze twitahure tuyebwe tumaze tumenye tureke kuko ari ukuntu yiyumvira je ngiye hariya peut-être asiniyumvira iriyumvira yuko uyu mujere ndamuhaye visa aje hariya tugaruka cyane ikintu cyambere ikindi naco ni kwa kundi novuga ati twege tukwiye kugira organisation abartiste abantu bari muri industry bose bavuga ati twege organisation yacu yerekeye kuri iki kintu inombere yacu ni iki kintu urazi amafaranga nozea Nigeria yinjiza ku mwaka muri leta n'amafaranga menshi urumva canke Tanzania canke umva nabwa bumva barabonye ko icyo kintu gifise nanuze kuko nibavuga ngo turiko turabafasha gusaba abanuze abasanga aba artiste ariko tuko turafasha ko n'igihugu basi kironke nayo amafaranga kuko think like ugiye nko muri Sweden canke Canada ugiye gukora show bashaka kuronka abantu barenga nk'ibihumbi 2 canke 3 usanga umwaje ku bihumbi $100 kanaka canke $100 canke $300 usanga uzanye hafi amahera ngana n'ibihumbi amajana ngana $100 ngana canke ugasanga uje n'amafaranga ngana hafi n'ibihumbi dufate nka $50,000 kwihariya muri Canada uzinga leta izobifisemo akunguko cyayo umva ni kwa kuntu basi kugira ibyo byose tuje kubitahuza leta nimaka kwanza tuge tumaze tugira organisation tumaze tuvuga ati ewana twese tumaze kuboga umva nakajagari dukeneye umuziki na bintu by'amabifu na biki na bintu by'ingyane byiki tukora umuziki mwiza hama twegere leta tubasiguze bazotumvira je nibaza yuko birafasha no kugira igihugu kimenyekane ko hari ibihugu bimwe bimwe batazi Burundi ariko biciye mu artiste abari abakina amafilme abakina umupira biratuma igihugu kinamenyekana cyane nk'ubu je no kwereka kuri nuzea bon player anje ngakwereka abantu banswiva canke bambe kuri Spotify canke Audiomack usanga Burundi buzu bwa mbere ibindi bihugu byose sivyo ngaha ivyakuri usanga Montreal ari muri Canada usanga state hariya za Texas hari abarundi benshi hariya urumva baje barundi baca bakundisha abandi bantu basanzwe bari hariya bagaca batangwa gukurikirana aradukurikirana tuca tuvuga ati muri region kanaka turashaka kugenda dufise abantu ko artiste nashaka kuva ngaha atabonye hano agiye ko bigendeka cyane za Swaziland hariya hose baradukurikirana abarundi so ubwo byo byose turabibona bigadufira ubusa kubera iki ntituragira urwa rutonde rwacu dushaka basi leta ikeneye nimba ubona umukuru w'igihugu hamagaza nka Harmonize cyangwa inde bakicara bakayaga ni kuba babona bafite urutonde nyene bafite na vision y'ibintu barimo so saba artiste bose nga mu Burundi badafite vision ni benshi bazifise vision mugahare bandi baza gutoba vision z'abandi bantu dusanga birafura hanini yakwigwa bwa bumwe d'abord no kwicara hasi tukagira amaseminaire tukamenya ati tukekora umuziki usuku mizuku tugere respect hagati yacu tuyubare tuvuga ibintu dushaka kupostinga ibintu dushaka kubwira abanyagihugu nyene leta tubone yuko turimo abantu Dene kandi ndakubaze ni giki basi wohamagarira abandi ba diaspora bari mu bindi bihugu na cyane cyane ko twavuze yuko abarundi bari mu bihugu birenga 181 ariko nka BDUSA novuga ati yaratanze akarorero keza mu gushaka gushigikira abarundi bene wabo gushaka guteza imbere igihugu n'abandi barundi basigaye ngaha mu gihugu abo bandi rero ba diaspora bari muri ivyo bindi bihugu ni giki wo bahamagarira gukora cyo nababwira nuko borondera mu artiste bo bumva ko bamubonamo kazoza bamubonamo future bayo bamubonamo basi indero
ubonamo na vision muri we kuko umuntu uramukurikirana kabiri gatatu ukaca ubona vision yiwe bayage nawe amwumva icyo ashaka hama musinyishe contrat umukorere bijya bintu bandi bakora hariya murondere za promotion murondere umuntu wa marketing ibyo bintu azoba agiye gukora uwo muziki amurabe ko Burundi bitazohinduka kuko amafaranga bari nayo ndabyize ko amafaranga bari nayo yashobora kuza ngaha agakora umuziki mwiza mugasa ni bose bari ngaha uraza ugafata nk'abartiste nka bane canke batatu ufise amafaranga miliyoni 100 bari nayo nayarenga barayafise vraiment bari nayo gusa nabo nyine baratinye baravuga ati amafaranga ndashobora kuyashiramo simbone aho bigiye me ntagenda vyige nimba zovyige mezi 2 canke 3 canke 4 arondera umuntu umuntu ajoje marketing ava hanze basi wanashima amuzana avuga ati jenge no umuntu ko tumuduza revo tumushire kuri marketing nziza ngaho mu Burundi no muri Afrika urabe ko atokubita amafaranga arahari sana tu n'abaririmbyi bacu barashoboye stabitse so twigarukire mu muziki gato wizi wewe nka wewe n'uyuhe muririmbyi yaboga mu Burundi cyangwa hanze w'igihugu uvuga ati w'indoto zawe Jean nshatse kuvuga ati umuririmbyi uvuga ati je uyu nkoranye nawe collab ndumva yuko indoto zanjye zaba zishitse no bankubise je sinzi ko akibaho kwera umuntu Nicola muririmbyi wa kera Nicola uramuzi mbwira indirimbo y'amatsiko indirimbo yitwa mbega indirimbo yitwa good kera ndayikunda kandi cyane ndayivuza na gose niwayibukuraza kuyibwira hama na wewe umuririmbyi ashaka gukorana na wewe ni bimusaba iki yosabwa iki kugira akorane collab na Wiz Design jewe nuko gusa tuko turaharanira gukora ikintu cyiza kandi cy'iterambere nyine nabishoboye araza tugakora afise na talent turakora nta kibazo kweri kuko nanje ndarondera umuntu afise talent kugira nitwave twigisha hasi muri industry abanyarwanda cyangwa abatanzania cyangwa abandi badutwenga ngo urumva hariya bifo gukorana n'umuntu basi ubona afise ishaka ashaka gukora ikintu cyiza afise kandi na talent amplishi urumva ko mugisohoye ico kintu kweri tegezwa kuba ari gisasu mu bantu muca muturitsa gahirari urumva ya ndirimbo yitwa ku gasozi umuntu yitwa Nicola Nicola gasozi ukicita mubona so zoja gasozi kakure I like this song so bonje nuko nashaka ndagusaba ikintu kandi munyankine ndagusabye urashobora kundirimbira Be Mine gatoya we mutima ndagukunda rumwe rutita mu buzima fuza yuko tobinatana amasoma agaragaza urukundo nk'ukunda ndagusabye ma beri ijisho ry'umutima mama je ufise indoto yo gukundana nawe mama nyemerera mbere muvyeyi w'abana banje I want you to be my love I want you to be mine I want you to be my love to be my love I want you to be my none izi jewe hariho utubazo tutatu ngomba ndakwibariza fati ukuntu kenshi urakunda kuririmba indirimbo z'urukundo utwo tubazo kunyishure ego canke oya kandi ntiwiyumvire umva ni nk'ukuno kubaza nyene ni pumpu umva ni ndakwinda kubaza cuvuga ego canke oya utarinze kwiyumvira utarinze kuva 0 seconde Wiz Design urubatse sinabamaje urafise umushiri uranurumoke oya narumogi nase inzoga ndazinwame urumogi nako benshi barabimbaza kubera ijwi peut-être cyangwa ko mbameze basi mood zanje
ariko je numva nimerewe kunye Antiko umusheri wawe yaratomboye kubera imitoma yawe gira ntibyagutwaye ingufu nyinshi cyane mu kumuresha she live in skies. so wizimuguheraheza kino kiganiro cacu Ubuze rero ntibyantwaye nguvu nguvu zarakoze no iyo ni imitoma yawe reka naramutegese hava amezi atatu yose aho rero apana bya bindi ngo ku munsi ndiko nyene ncanganya me wapi na ya mitoma yawe nzi yaragara cyane mugabo ni ibyo umuntu yakugoye ni fresh ucumenya nawe ukuntu umufata neza ukamubungabunga kugira nawe gucika ndondera mpime nyene ko ndi serious acha sanga iri serious yanduka so mu guheraheza rero kino kiganiro cacu gira akajambo ubwiye abakunzi bawe n'akajambo ubwiye abakunzi ba BDUSA. So icyo novuga nabwira abakunzi banje festival nuko ndakunda support yanyu mubandanye mumpa inguvu ndanye munshigikira ndabaye indirimbo abantu muce muyipataje aho nyene sinajya atenda ama shimira no television mbandanye muyisupportinga kuko abantu igambira ingahe irakaze naraganira na manager wawe arambwira bikiya muri ivyo abantu navuze ati good idea kandi babana twifuza vuga ati ifoko nyene like next year or after 2 years industry yacu izoba iri kuri indi level kandi n'abandi bakwiye kubikora atari bajya nyene natwe amadushira ubumwe hagati twega abarundi ko turi kumwe twese hamwe birashoboka everything is gonna be good. Wizire kandi ndagushimire rero ku mwanya wawe wakoze cyane kikoro giti ndabashimira nduka naho byangoye cyane kukuronka gute akaba star nyine byaguranye gute byarangoye kukuronka uraza amezi ndakurondeye wewe mfise email yanje ushaka kundondera kuri Instagram bio contact zanje ziri kuri Instagram bio how can ushaka kumbura Instagram yanje ni wanyandikiye sasa sikuvuga ngo narakubuze commentaire twarayaga mugabo nyene uci bibona nawe igihe cyaraciye bonizera ubuti munsi nagukenera kutazosubira kungara kuzoca ubanguka unzogaruka ngahe abantu ahindutse gose sana tu supporting bano bantu bafite nziza sana thank you. Yes, bakunzi ba BDUSA turabashimiye ku mwanya wanyu mwakoze kubana natwe mwakoze kudukurikirana nkuko mwavyiboneye twari kumwe na Wiz Design kuri micro yari Brenda Kajor nagira ndabibutse mubandanye mugira subscribe ku batarabikora mubandanye no gushinga ibiganiro byacu ntibagiye na commentaire ibyabashimishije mu bitubwire ibyo mwagaye mu bitubwire kugira ngo natwe dukosore hama turabakunda cyane ciao ciao